Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe ducesha kuri urubuga rwitwa Ntambwe Data TV ruboneka kuri Facebook page na YouTube na page ya WhatsApp. Amahoro y'Imana kugubwa neza no kuruhanirwa nivyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Imana irambona nkunze kubana namwe muramaze kumbure kumenyera mu biganiro nk'ibi kuri runo rubuga. Ngarutse kugira ngo dusangire iri jambo ryo mu kiganiro gitondo gishasha. Dufise intumbero yo gusangiza abakunzi ba kino kiganiro ijambo ryo mu gatondo ngo ribe impamba y'umunsi, ribe ijambo ry'umunsi, ribe ijambo ryo kwirigwana, ribe ijambo ryo kuzirikana, kibe icayi cyo mu gatondo. Dusoma rero amajambo mfise duhora twifuza kudateba kubera yuko nyene ribe ijambo umuntu ataba afite umwanya wo kuryumviza mu mwanya wo mu gatondo, umuntu agomba aje mu bikorwa canke ari ku kazi aronsa agatalibre. Urumva rero si umwanya wahariwe nuvuga ngo inyigisho ziramvuye. Dusoma muri Zaburi, igitabo c'amazaburi, Zaburi ya 51, dusoma ku murongo wa 17. Uyo murongo wa 17 uvuga ngo ibimazi Imana ishikanirwa ni umutima umenetse. Umutima umenetse ujanjaguwe Mana ntuzowukengera. Imana yacu ni dutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha nano majambo numva nayo nyina siguritse, kandi mu byukuri ikiganiro gifise umwanya mutoya, nta mpamvu yo kuzana amajambo agoye gutahura, agoye kumva cyangwa twagoye kumvikana. Uyu mwanditsi w'indirimbo kuko twavuze ko aya mazaburi ari indirimbo Abisirayeli baririmbye muri kahise kihanga ryabo rya Isirayeli, aho bazisengamo izo ndirimbo, aho bazishimiramo Imana, aho bazishingamo intahe, aho bazivugamwo ivy'Imana yabakoreye gukomera kw'Imana, aho izi ndirimbo baziririmba babwira Imana canke basenga Imana canke bashima Imana muri ya myanya yo gusenga mu miryango, ya myanya yo gusenga mu rusengero badudu mu minsi mikuru ya Yerusalemu, mbere no mu bihe bitandukanye by'ubuzima. Iyo bahuye n'amagorwa, iyo bahuye n'ibihe byiza baraziririmba. None ibyo sivyo nzamwe no kudondagwa, ariko mugabo navyo nyene n'inkenegwa kubera si bose babizi. Hanyuma rero ngaho no muririmbye mugenzi wacu yararirimbye indirimbo avugamwo ngo ibimazi Imana ishikanirwa. Murazi ingene baririmba babwira ishengero, biyadresa ku ishengero baribwira. Rero ngaha havuze ngo ibimazi Imana ishikanirwa. Uvyiyumvire nawe umuntu ariko araririmba abwira abantu, nk'abantu mwe muriko muranyumviriza, umviriza ndababwire, hariho ibimazi Imana ishikanirwa. Ntimwiyumvire ngo ni ibyo ari byo byose. Ni koko turashikana ibi tugashikana biriya tukayiha ku byo dufise, ariko hari ibimazi bisumba ibindi. Hari ibimazi Imana ikunda, hari ibimazi Imana ishikanirwa, hari ibimazi Imana iha agaciro, hari ibimazi Imana iha ijambo gusumba ibindi byose. Ibyo bimazi nabyo ngo ni umutima umenetse. Imana yacu nihimbazwe. Bibira yuko umuntu yoshobora guhava yitega kumengo ni amapfizi y'intama, ni kumbure amamiliyoni n'amamiliyaridi, na cyane ko kumbure mu bimazi bisigurwa cyane muri kino kinjana turimwo dukwiye gushikanira Imana. Atari byo bishigwa imbere, abasiguzi nkanje badashira imbere ko umuntu ikimazi gisumba ibindi byose ari umutima umenetse umeze uko Imana igomba, ahubwo twerekana ko dukwiye gutanga ikimazi gifadika gitubutse cuzuye envelope mbere aho bwa envelope sake. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero mu bimazi vyinshi abantu bakwiye gushikanira Imana hariho ubusumbasumbane, hariho ibimazi bisumba ibindi. Ikimazi rero gisumba ikindi Imana igomba ni umutima wawe.
umutima wanje nico kimazi cambere nkwiye gushikanira Imana, umutima wawe nico kimazi cambere ukwiye gushikanira Imana. Kubera iki? Uyo mutima nyene niwe Imana ibasha kubamwo, niwe Imana ibasha kubonamwo uguhimbazwa kwayo kuri muri wewe, niwo Imana ihererwa mw'icubahiro. Imana yacu nidutabare, umutima wawe witunganye, iryo shikanwa rya mbere wotanga, ibindi byose bigakurikira. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo ntagomba kuyatera ko cyane, ngayavuze rero ngo umutima umenetse ujanjaguritse cyangwa ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Imana yacu nidutabara. Kandi bica byumvikana yuko umutima utamenetse, umutima udaciye bugufi, umutima utoroshe, umutima utihana byoroshe, iyo wacumuye, iyo wakorokeye mu byaha, umutima ukomanaye nk'ibuye, uyu mutima Imana irawukengera, Imana irawugaya, Imana irawunegura. Ariko umutima Imana idakengera, umutima Imana itagaya, umutima Imana novuga ngo idacisha mwijisho, ni umutima umenetse, ni umutima ujanjaguritse, ni umutima uva kwizima, ni umutima uca bugufi, ni umutima wihana ibyaha uba wakoze. Hanyuma ibyo bica biwushikana kukuba ikimazi ciza gihimbara Imana. Burya umutima utamenetse, umutima udaciye bugufi ntushika kuguhimbara Imana, ariko iyo umutima umenetse biwushikana kuguhimbara Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cyo namusana n'amajambo rero burya ngo ndabasezere. Sinzi wo kwibaza umutima ufise imbere y'Imana ingene umeze. Mbega umutima wawe ni ikimazi gihimbara Imana? Mbega umutima wawe ni ikimazi Imana idacisha mwijisho? Mbega imbere yo gushikanira Imana ibindi byose, ya mafaranga byabigira 10 n'amashikanwa, woba waratanze umutima wawe ukawushikanira Imana kugira ngo umutima wawe ubanze ube ikimazi gihimbara Imana? Ubwo niwo utanga ibindi byose, utanga amahera, utanga ibigira 10, wubaka insengero kumbure, ufasha n'abagowe n'ibindi, ariko umutima wawe Imana itarawuronka. Mu bimazi Imana ishaka ubwa mbere kuri wewe ni umutima wawe, hanyuma ibindi byose bigakurikira. N'amajambo rero reka kumbure ngarukize ngaha, nta magwara hogwa kuvuga menshi siko kuyamara, kandi nizera ko muri buno buryo nyene aha nyene mu kazi kato ka misi yose no kwibarabara humbikana mwandi majwi ubasha kumva ijambo ryo gufasha muri bino biganiro. None rero sinzi nabahirwe abantu ikimazi cambere bashikaniye Imana ari ubugingo bwabo. Hari muri byavuze ngo akira ubugingo bwawe Yesu nubwawe. Imana yacu nidutabara, akira ubugingo bwanje. Yahabwe yavuze ngo akira ubugingo bwanje, ni ubwawe Yesu yashikanye ubugingo bwiwe bushikanira Imana, avuga ngo nubwawe. Imana yacu nidutabare. None rero niryo shikanwa rya mbere, naho dukora, naho dusigura, naho dusenga, Imana ikimazi cambere tugomba ko itwipfuza kwitwiteze ko n'ubugingo bwacu. Nitwayishikanira ubugingo bwacu, nitwayishikanira umutima wacu, nitwayishikanira tugahinduka ishikanwa, ibindi byose izoca bironka. Nega n'ibyacu byose bizo bibaye ivyayo, mugatugombye kuyihereza ivyacu, mugabo twebwe nitube abayo, aho tuba dukubise swata, tuba duhushije. Imana igomba ngo tubanze tube abayo, hanyuma n'ibyacu navyo bice bikurikira bibe ivyayo. None rero nuko sinzi kumbure ingene byifasha imbere muri wewe, imbere y'Imana, ariko Imana iragomba yuko uba uwayo. Dusenga Imana rero, wowe uri umuhombe, hamwe wowe wiri guhatanga
amakoini yawe, ibingorongoro byawe, amafaranga yawe, ariko umugabo ukaba utarishikanira Imana by'ukuri. Kwishikanira Imana naho ni ukwemera ko umuntu ari umunyabyaha, akemera ko yacumuye, akihana ibyaha, akavuga ngo ndakwishikaniye, ndakwihereje wese, Mana nungabo nganze, jewe ndishikanye. Imana tune dutabara, hanyuma ukabanza ugahinduka, ibisigaye amashikanwa yawe yose n'ibyawe byose bikaba bibaye by'Imana. N'amajambo dusenga Imana ntibyoroshe kugira ngo umuntu abe yosigura byose bishoboka mu mwanya twifuza kutarenza. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akavuga ngo Mana naho mpora ngushikanire ibi na biriya, ariko umutima wanje nturakwegukira, umutima wanje ntujanjaguriza, umutima wanje ntiworoshe, umutima wanje ntumenetse. Wiza ko imbabazi hanyuma ushoboze kuba inyego yawe, maze mbone kukwegurira ibyanje byose. Umuntu nucumugirira neza umushoboze kubishika ko no kubishobora. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikara kuba ku bakunzi ba kino kiganiro, mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye. Amen.